Kaze nanone mu makuru n'ibiganiro byacu ngakuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende tugiye kurabira hamwe amakuru agezwe ko ari karavugwa muri kano kanya amakuru ari karagaruka n'ubundi kubikomeje kuvugwa mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini niyo tugiye kugenda turibandaho nyine muri kano kanya ndaza kukumenyesha yuko CNDD-FDD ikomeje uruyigi ngo bamwe mu bayobozi ndetse n'abanywanyi b'uyu mugambwe nkuko bikomeje kugenda bigaragara harakomeje kugenda haravugwa amakuru ya zimwe mu ndongozi z'igihugu cy'u Burundi zikomeje kugenda zirahunga ku rugero rudasanzwe nkuko bikomeza kugenda bigaragara ubunyongezi bw'abasendedefitede burageze no wajejwe agateka kazi na muntu uyu mugabo yitwa Nimuraba nyine numwe mu bizewe na Perezida Evariste Ndayishimiye arahabwa kurongora igisata ca leta gihambaye kijejwe nyine agateka kazi na muntu nga mu Burundi uyu nguyu yitwa Nimuraba nyine ubungubu tuvugana ntakibarizwa mu gihugu cy'u Burundi yaracomotse ajyanye n'umuryango we nyine arahungira mu gihugu kitari cyomenyekana nkuko zima bigaragara ibi byose birerekana uburyo intwaro ya Evariste Ndayishimiye ikomeje kugenda irashyira abanyagihugu mu kaga nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga cange nkuko bikomeje kugenda biragaragara ndaza kukubwira kandi andi makuru akomeje kugenda ari karavugwa nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi turagaruka ku nkuru z'abasoda bariko baragwa mu ngwanira iri kurabera mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga hari amakuru menshi cyane n'ubundi akomeje kugenda agaruka kubigendanye n'inkwano ziriko ziraba nyine aho benshi bakomeje kugenda barazigwamo ku rugero rudasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga mu gihe himirijwe amatora muri kino gihugu cacu cy'u Burundi ibiziga by'abanyagihugu b'abarundi birabandanya gutogwa mu gihugu ni nyuma y'ikiziga cy'umubyeyi yarahejeje kwibaruka Nadine Bukuru caratowe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu ruzi Rugionza muri komine Giheta mu ntara ya Gitega ku munsi wa kabiri nyine w'inondwi tugiye dusozera haratowe ikiziga c'umufasoni aciri muto hafi y'isoko gitora komine Mugamba ni mu ntara ya Bururi aya matora yimirije mu Burundi biraboneka yuko akomeje kugaragaramo ibihe bidasanzwe aho cane bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cange abafise ibindi byiyumviro byo politike bama barakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine bakomeje gutakambira ubutegetsi bavuga yuko bakomeje kubangamirwa uno munsi kandi Papa Francisco araza gushingurwa birogenda bite ni bande bateganyijwe nyine muri uwo muhango byose reka turabira hamwe muri ano makuru akomeje kugenda aravugwa kaje kuri mwebwe bwese mukomeza kugenda muratwumviriza nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi nyene abari imbere mu gihugu abari mu gisagara ca Bujumbura abari Gitega no mu yandi makayitse cange mu micungararo y'ibyo bisagara mvuze turabahaye ikaze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa kane umwaka w'2025 ikaze kuri mwebwe mutwumviriza kandi namwe muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze ndetse ndanabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane kaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikirana none muri mu karere k'ibiyaga binini no mu bindi bice bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze ndanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane niba ari ubwa mbere usenga reka ndagusaba option ko yanditse abone kugira ushobora amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe ikaze kuri mwebwe mwese ibiziga by'abanyagihugu b'abarundi birabandanya gutogwa mu gihugu inyuma y'ikiziga c'umubyeyi yarahejeje kwibareka imwe mu nkuru yararijije abatari bakeya yitwa Nadine Bukuru nyine caratowe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu ruzi Rubyironza muri komine Giheta ni mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike ku munsi wa kabiri nyine w'inondwi nawe nyine haratowe ikiziga c'umufasoni nyine akiri muto hafi y'isoko gitora komine Mugamba mu ntara ya Bururi hari amakuru avuga yuko kandi hano mu gisagara ca Bujumbura hafi nkuko bigaragara ku kibuga cy'indege hongeye gutogwa ibiziga bishika muri bitatu nkuko bigaragara ibikomeje gutera amakenga abatari bakeya
umunyagihugu yarabonye ubwa mbere rero ico kiziga icyo kiziga mu gashamba karima hafi y'itongo ryiwe nyene, akaba ariwe yarabimenyesheje abajejwe intwaro. Uwo mupfasoni akaba yarakorera mu ishirahamwe rihingura icayi Itora OTB Tora. Abanyagihugu baguma bumva iby'ibyo biziga nyene biguma bitogwa nyene hirya nino mu gihugu, bashikiriza ko rero bidatangaje ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo burya nyene imbuto itewe niyo imera canke nico irasarurwa. Ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD ngo bwagumye bugira uruhigi kwica gushika aho rero nurongoye uwo mugambwe ndi kuri yo nyene abivugira mu ikoraniro ry'abanyamugambwe, abantu ngo nyene bakibaza ko rero ataco bitwaye. Umusaruro ngo uwo nyene uriko uraboneka, bagasaba abarundi kutagoma nyene barenza amaboko nyene bave hasi, bikure ko intwaro y'igikenye ihimiriza ubwicanyi mu gihugu, aho gushira imbere ibikorwa nyene byo kunywanisha abarundi ndetse no kubateza imbere nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi kandi biriko biragaragara mu majambo mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza, aho yavuze yuko iyo batamukwegera mu bintu byo kurongora Burundi canke byo kuba perezida nyene ngo ubu ngubu aba yarateye imbere. Yaravuze yuko nyine iyo ataza gukwegerwa ibyo kurongora Burundi ngo dore yuko nyine ari ibintu bimusteresa nyine bituma atajyama asinziriye, ariko aratekereza nyine inyishu ku bibazo byihanze Burundi canga ku bibazo by'abanyagihugu, ndetse akongera akagaragaza ndetse akanerekana neza yuko hama haraboneka ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Amakuru atugeraho akomeje kugenda aravugwa canga se amakuru abakomeje kugenda aradushikira, akaba akomeza agaragaza ndetse aranerekana yuko muri kino gihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe biboneka yuko adafise nyine impano yo kuba yorongora iki gihugu. Avuga yuko iyo ataza kuba umukuru w'igihugu aba yibereye umurimyi nyine, ndetse aba ari umuhinzi ndetse anateye imbere ku rugero rudasanzwe nk'uko byoma biboneka. Amakuru akomeza kugenda atugera rero nyine akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko muri kano kanya ibintu byama birakomeza kugenda birakomera gutya, ashobora kuzova nyine ku burongozi. Hari bamwe bakomeza gusaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuba yotanga imihoho akava ku butegetsi mu gihe baboneka yuko atakintu na gitoya ariko arageza ku banyagihugu mu bigendanye n'uburongozi, ndetse no kubashitsa kumbona kazoza. Bakabona yuko kandi uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi mu gihe yo kwiyemeza gutanga imihoho nyene byo babisiguye ikintu kiremereye cyane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi avuze ibyo ngibyo mu gihe kandi hama hibonekeza kutumvikana hagati y'indongozi cane n'injyane zama zibonekeza muri CNDD-FDD. Ahangaha nk'akarorero twovuga ku mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, aho ubungubu nyine ari umwe mu bantu batakiboneka nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cyane yuko nyine nk'uko bigaragara akaba nyine ari umuntu atagifise ikintu avuze cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi, aho bivugwa yuko yankiwe kuba yotanga imihoho, abandi bagaca baravuga byinshi bigiye bitandukanye. Ibi ngibi ubwabyo birakomeza kugenda nyine ubwabyo birerekana ndetse bikanatanga impungenge nyine ku banyagihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ariko kandi ku rundi ruhande uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ngo ntiyemerewe kuba yogira byinshi avuga canga se kuba yagira byinshi atangaza nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amanyanga ariko arakogwa mu bijanye n'itegurwa ry'amatora yiyamirizwa na benshi barasohogwa nyine ngo ntibabazi mu mugambwe, ntitwemerewe nyine kwinjira muri formation cyangwa muri formation. Iyo niyo myidogo ya bamwe n'abandi bakwiye nyine gukurikirana inyigisho z'abacungera amatora. Kuva ku munsi wa gatatu igerekerezo rya 2023 ku kwezi 2025 mu ntara zitandukanye hariko haraba igikorwa co gutanga inyigisho formation ku barundi bazocungera amatora, aho azoba ariko arabera les members de bureaux de vote. Igikorwa catunganyijwe n'umugwi ujejwe gutunganya no gutegura amatora Burundi Seni, ujejwe nyine mu gutunganya no gukurikirana igikorwa c'amatora ku rwego rw'igihugu.
ico gikorwa rero nicoroheye bamwe kuko rero henshi bankiwe kwinjira muri izo nyigisho mu kubwirwa ko nyine batazwi mu mugambwe CNDD-FDD ibyo biruko mu gihe abo bankiwe nyine bose bari bamaze gutanga ibisabwa kandi bikwije amategeko kuko bigaragara. None amatora azocungirwa nabo rero mu mugambwe uri ku butegetsi gusa. Ibyo rero nibyo baca bibaza, ibyo nibyo rero nyine bibazo abo bankiwe gukurikirana izo nyigisho nyine bibaza, aho rero banibaza nimba rero umugwi ujejwe gutunganya amatora woba ukorana n'umugambwe uri ku butegetsi, kuko rero nyine uwo mugwi wategerezwa kubakira nk'uwigenga udacijwemo nyine iby'imigambwe. Kubona rero hari abankirwa kuzocungera amatora ngo nuko rero batari mu mugambwe uri ku butegetsi bibandanya gushira ahabona rero nyine ibishikirizwa n'imigwi igitandukanye mu kwerekana ko amatora agiye kuba rero nyine mu Burundi yiharijwe mu mugambwe umwe rudende, kuko rero bigaragarira nyine ku rubuga rwa politike nga mu Burundi. Leta ya Evariste Ndayishimiye irakomeje kugenda iranengwa n'abatari bakeya, kandi cane mu bigendanye n'uburongozi bwama buribonekezamo ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda agaragara avuga yuko zimwe mu ndongozi zidahuza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo kenshi zirakunze kugenda zigaragaza ndetse zikanerekana neza yuko zishobora kuba zotanga imihoho ariko zigaca zirankirwa, aho biboneka yuko birangira zimwe zirakurikiye Generali Arigome Bunyoni. Ibi nibyo bituma rero nyine bamwe babonye uburyo bwo kuba bo komoka igihugu baca barahunga. Ibi nibyo byarabaye nyine kuri uyu nguyu yarakuriye agateka kazina muntu nk'uko bigaragara mu Burundi. Nkuko bigaragara nkuko yagirizwa kunyuruzwa amatungo nyine y'uyu muryango yari arimo, aho yagirizwa ko rero yaratwaye amahirangana n'umumiliyaridi n'imiliyoni amajana 2 y'amarundi. Ibaze namwe uwo ni umwe rero nyine gusa, kandi ari mu kibanza atamahera nyine meshi ahinjira kiretse ayo bahabwa nyine na leta yo gukoresha canga ibizwi nka budget. Uyu mugabo nta wuzi by'ukuri rero ko ibyo yagirizwa ko ari ukuri canga se ko atabindi byinyegeje inyuma. Gusa imbere yuko nyine ahunga yarabanje kwa passport yiwe y'akazi canga passport diplomatique. Biboneka yuko nyine yarasanganywe nyine iyindi isanzwe, ariko namba mu by'ukuri nyine icatumye ahunga ariyo mafaranga nyine yagirizwa. Bica biboneka yuko neza ko igihugu nyine abakirimo nyine bo barakigeze kure. Ariko kandi mwibuke yuko uyu mugwi ujejwe agateka kazina muntu ntiwari ukiri umugwi nyine wigenga, kuko rero nyine wategerezwa kuba umeze, ahubwo ubu wakorera nyine mu vyumviro ubutegetsi bushaka. Bisa nkaho nyine agateka kazina muntu wari ukijejwe, kuko rero nyine abo twama twumva bahohoterwa banyuruzwa bishwe nyine uyu mugwi wagira ngo nyine siho wari ugihari. Uwo mugwi wari warafatiwe kandi n'ibihano mpuzamakungu kubera ukiri umugwi nyine wigenga, ahubwo wakoreshwa n'abanyepolitike bari ku butegetsi. Ahandi naho nyine ndibaza ko nyine uyu muyobozi yoba ari mu mugwi w'abasendedefted batari bake nyine batumvira President Evariste Ndayishimiye, ubwakabona ko nyine bitera biba bibi cane nyine mu gutinya guhereza mu mpimba nka Bunyoni. Akaba yarahisemwe rero nyine gukinjura ajyanye n'urwo rupsonda rw'amahera y'amarundi. Nk'uko bigaragara benshi barakomeza kugenda bashimangira yuko nyine intwaro ya Evariste Ndayishimiye ari intwaro ikomakomeye cane nyine itorohera abamwe rero mu badahuje ibyumviro canga bamushigikira muri ayo mabi. Kugeza no mwanya abenshi barahanze amaso umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca, dore yuko ashobora guhura n'ibibazo biremere cane kuko bikomeza kugenda bigaragara. Turakomeza kugenda tubigarukaho nyine mukanyandagaruka kubigendanye no gushingura Papa Francis.